Umunsi mukuru w'abakenyezi usobanura ko umukenyezi nawe nyene mu buzima ashoboye mw'ishengero no mu kibano no mu gihugu. Ico twoshobora gukora nk'abakenyezi kugira bashobore kugira ubuzima bwiza haba mw'ishengero ndetse no mu gihugu nuko abakenyezi dushobora kuja hamwe tukagira urunani rwo kwiteza imbere. Icambere nk'akaroro mw'ishengero iyo hari amahoro, iyo hari urukundo, iyo hari ubumwe, ivyo bikorwa bitegerezwa kugenda neza. Nico gituma rero dukangurira umukenyezi wese iyo ari mw'ishengero canke mu kibano ndetse n'abigeme yuko bojijuka tukaja hamwe tukiteza imbere mu migambi. Ndanezerwa cyane kuba ndi kumwe n'abavyeyi bacu, inshuti, abagenzi. Ndanezerwa rwose kuko abavyeyi bacu ni kirumara, baraduhanura tubigirako vyinshi. Ubu kubaka umumama arazi kubaka, umwigeme ubu arahagarara ku modoka ugasanga ariko aratoza mu konvayeri. Yego. Ubu nta kintu kikinanira umwigeme canke umumama. Nico gituma rero batwita amaboko igihumbi. Ubu natwe turashoboye tugisigara inyuma haba mu makoperative, amashirahamwe kwiteza imbere. King's Family Burundi. Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'umwe wese aherereye ku mpande zine zigize isi. Rero ni KFB King's Family Burundi TV aho twishikiye muri Yase Kanyosha kugira ngo kuri uyu munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi tumenye vyinshi mu buzima rukristo. Mbega umuntu birakwiye ko ahimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi, twumve n'ivyo abakenyezi batubwira. Umukenyezi ngo arashoboye, umukenyezi niwe nkingi y'urugo, umukenyezi ni vyose. Wa wundi yatwibarutse, umwe yatwonkeje, niwe nyene tuje kugira ngo twige vyinshi kuri we. Tugira tubabaze ibibazo bitandukanye kugira ngo twumvirize ibijanye n'ubuzima bugize umukenyezi. Niwe bagiye kugira sabone, partage, vyose kugira ngo ibintu bibandanye bimeze neza cyane. Jewe ku mazina nitwa Ndayishimiye Silvane, nkaba nsengera muri Yase Kanyosha, nkaba ndongoye igisata c'abakenyezi muri Eglise Locale ku rwego rw'igihugu, naho nkaba ndumuhanuzi. Okay, umunsi mukuru w'abakenyezi usobanuye iki mu buzima bw'umukenyezi? Umunsi mukuru w'abakenyezi usobanura ko umukenyezi nawe nyene mu buzima ashoboye mw'ishengero no mu kibano no mu gihugu. Niki mwishimira nk'abakenyezi ko mumaze kugerako haba ku ishengero no mu gihugu? Ico twishimira nuko tumaze gutera intambwe mu kwiteza imbere no mu kwigisha abo turongoye mu iterambere ry'igihugu n'iry'urugo. Nitwa Madame Ntunzwenimana Claudine, nsengera muri Yase Kanyosha, nkaba ndongoye abakenyezi mu bubwiriza bwacu bw'ubumanuko, nkaba ndicegera c'umukuru w'abakenyezi ku rwego rw'igihugu. Okay, nizihe ngorane zigishikira abigeme n'abakenyezi muri kino gihe? Ingorane zishikira abigeme n'abakenyezi muri kino gihe nk'akarorero hariho abigeme bashobora guhohoterwa mu gufatwa nabi bakabaturubika, n'abamama nabo nyene ugasanga bariko barabaturubika mu ngo canke mu kibano. Rero izo nizo ngorane cyane cyane zikunda kudushikira twebwe abakenyezi. Nicaho kintu mwibaza ko mushobora gukora kugira ngo abakenyezi babandanye bagira ubuzima bwiza haba ku ishengero no ku gihugu no mu ngo zabo? Ico twoshobora gukora nk'abakenyezi kugira bashobore kugira ubuzima bwiza haba mu ishengero ndetse no mu gihugu nuko abakenyezi dushobora kuja hamwe tukagira urunani rwo kwiteza imbere. Icambere nk'akaroro mw'ishengero iyo hari amahoro, iyo hari urukundo, iyo hari ubumwe, ivyo bikorwa bitegerezwa kugenda neza. Nico gituma rero dukangurira umukenyezi wese iyo ari mw'ishengero canke mu kibano ndetse n'abigeme yuko bojijuka tukaja hamwe tukiteza imbere mu migambi yakazoza. Uyu munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi Louis Mars, abagabo bawufata gute? Nk'akarorero kuri wewe umugabo wawe awufata gute? Uyu munsi mukuru wahariwe umukenyezi
nukuri abagabo n'umunsi baravyakira neza kuko turashobora kubabwira ati uyu munsi wacu urageze itariki kanaka, bakiyaranja bakaduha ivyo umukenyezi asabwa, ndetse n'abigeme twavyaye nabo nyene bakagerageza kuduha icerekeye uburyo tukitegura mu myambaro, tukitegura mu vyo gufungura, ndetse tugashikana no mwishengero muco twacikishijeko, ndetse no mu gihugu tukiyumvira ico tuzokora ku mbono kazoza icerekeye kwiteza imbere. Mu buzima bwa Gikristo abababona mu uhimbaza bakabifata ukundi, niza impanuro mwobaha, mbega mwotera kamo abatawuhimbaza kuwuhimbaza? Reka dutera kamo abakenyezi n'abigeme bo mu yandi mashengero badahimbaza umunsi mukuru wahariwe umukenyezi, reka tubajijure kuko n'umunsi udasanzwe ku mukenyezi, na cane cane mw'ishengero ryacu rya EAC. Icivugo c'uno mwaka cavuga neza ngo umukenyezi haguruka ukorera urugo, umukenyezi haguruka ukorera ishengero, umukenyezi haguruka ukorere n'igihugu. Rero kubw'ivyo turashima Imana ku bakenyezi batarajijuka, nimujijuke kuko bituma twiyungurana ubwenge. Nk'umukenyezi adafise ico akora tukamwigisha mu vy'iterambere, tukamwigisha ingene yo kwifata mu rugo rwiwe, tukamwigisha n'ingene yo kwifata no mu gihugu. Muri uyu mugwi mwinshi w'abamama bo kwishengero rya EAC Kanyosha harimwo n'abigeme. Mwebwe abigeme kuri uyu munsi mukuru wahariwe umukenyezi muba mwiyumva gute iyo muri kumwe n'abamama banyu, nicaye mubigirako? Jewe sanzwe ndi mu mugwi uririmba mu gwaruka, ahakuru novugira nk'ugwaruka. Uyu munsi mukuru w'abakenyezi uba ku mwaka buri mwaka, twebwe nk'abamama tuba turi kumwe n'abigeme biratunezera cyane. Ni ibintu biba bihimbaye kubana n'abavyeyi, na cane cane turisanzura cyane kuko tuba turi kumwe n'abadukuriye, abavyeyi, ugwaruka, twese tukifataniriza hamwe. Aba ari umunezero kuko hariho ivyo tuba turiko turabigirako, na cane cane nk'abakijijwe biraduhimbara cyane gose. Nta makenga abaho ku bavyeyi ngo mbega abana bagiye hehe, tuba turi kumwe nabo. Murakoze. Nubwo wotanga ku bandi, nubwo ubutumwa wotanga ku bandi bajene nkamwe bashobora kubesha kumbura abavyeyi ko bagiye muri uyu munsi mukuru, bagiye mu zindi programa zabo, na cane cane ko babesha ko bagiye kwifatanya n'abandi. Ubutumwa noha abigeme canke abandi bo babesha ati nagiye mu munsi mukuru w'abakenyezi atari ko biri, ndashaka kubaha impanuro yuko ubwa mbere kubesha n'icaha. Ica kabiri, barakwiye kugenda ahantu haba hakoraniye abo bantu, cane cane bakimenyereza kwifatanya n'abamama, nko kuja mu makoperative abamama barimwo, amakorale, amashirahamwe, kugira birinde ka kantu ko kubesha. Murakoze. Akazina kanyu? Nitwa Nyakeza Marceline. Nyakeza Marceline. Uyu munsi mukuru w'abakenyezi wewe uwufata gute? Munsi mukuru w'abakenyezi ndawubaha gose kuko abakenyezi twaratewe iteka, turashoboye muri byose, ntitucikumira nka kera, tuja hamwe n'abandi, n'amahanga yose arabigira, arazi ko abakenyezi bakomeye. N'ivyahe bikorwa ubona abakenyezi batakora kera ubu unye boba bakora? Ubu abakenyezi baremerewe gukora byose. Kera ntibemera ko baja ku ishuri, ntibemera yuko boja kugira ngo udukorwa tw'amashirahamwe tuduki, bakabakumira ngo mwebwe ntimuragera, muracari bato. Ariko abigeme baremerewe kuja hose, ku mashuri, ku ishengero, mu gihugu, ahantu hose baremerewe gukorana hamwe n'abavyeyi. Nowe mukenyezi ufatira ko nk'akarorero aha mu gihugu cacu?
fatira ku mukenyezi w'umukuru w'igihugu arakunda abakenyezi gose kandi yamara iruhande yabo mu kubashira mu mashirahamwe n'amakoperative ubu ntibagikenye nka kera ubu nabo barifasha bagafasha n'abagabo babo kuco badashoboye. Murakoze cyane. Akazina kanyu? Nitwa Mbonima Francine. Mbonima Francine, kubwawe uyu munsi mukuru w'abakenyezi ufata gute? Kubwanje umunsi mukuru w'abakenyezi ndawuha agaciro cyane kuko ubu mu mama wese abamama two turamenyekana cyane na cyane cyane turashoboye. Ubu hari ibikorwa byinshi abamama batakora basigaye bakora, yaba umwigeme yaba umumama. Ubu kubaka umumama arazi kubaka. Umwigeme ubu arahagarara ku modoka ugasanga ariko aratoza mu konvayeri. Yego. Ubu nta kintu kikinanira umwigeme canke umumama. Naco gituma rero batwita amaboko igihumbi. Ubu natwe turashoboye tugisigara inyuma haba mu makoperative amashirahamwe kwiteza imbere ndetse no mu kibano bimeze neza cyane. Aha mwishengero rya EAC muba mufise nk'ishirahamwe muhuriyemo? Aha mwishengero ryacu rya EAC ni ishengero rikunda cyane cyane abakenyezi kuko ntibashaka ko hari umukenyezi yosigara inyuma. Bafite ishirahamwe twiteza imbere ryacu y'abamama n'abigeme turi kumwe nabo turiteza imbere. Ukuvuga ico dushaka ko twokwikenura mu rugo simpaka ko turindira umugabo cyangwa papa wacu ngo abari waseruka. Byose turabyifashamo kuko turagenda muri iryo shiramo ryacu tugafata ingurane tukiteza imbere mu byo dukeneye. Yego. Okay, akazina kanyu? Nitwa Shimirimana Evrine. Shimirimana Evrine. Yego. Arabamama benshi bama bakubiswe kuri uyu munsi kubera ko gutaha ijoro ngo n'umunsi mukuru wacu bamwe bagasigira n'ivyomba abagabo ngo basige baravyoza ngo n'umunsi mukuru wabo. Hamwe bw'abakristo murabirekuriwe, nimba mutabirekuriwe cutanga impanuro? Oya namba abamama bakubitwa kuri uyo munsi n'abafise abashinga ntahe babo bataratahura uyu munsi mukuru wacu w'abakenyezi. Naho twebwe abashinga ntahe bacu baramaze gutahura uyu munsi mukuru w'abakenyezi turagenda kuko bakanadushigikira mu byo tuba dukeneye. Yego. Akanje nitwa Iterite Kani Darlene nkasanzwe ndumuririmbyi ndirimba muri korale nanga y'umwana. Mwishengero rya EAC? Yego. Muri uyu munsi mukuru wa Roy Mars uri kumwe n'abamama wiyumva gute? Yo twararyohewe, twari dufise umunezero mwinshi kora twari kumwe n'abavyeyi bacu twabigira ko ibintu dushaka byose. Twigira ko byinshi. Mwararyohewe, mwari mwumva mumeze neza uri kumwe n'abamama. Nicaye ikintu wigira ku bamama? Baraduhanura. Tubigira ko byinshi. Jirengani twayigira neza Light Nancy. Asengera muri EAC Kanyosha abandirimba muri korale nanga y'umwami. Murakoze. Nawe wiyumvise gute uri kurahimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi uri kumwe n'abamama banyu? Ndanezerwa cyane kuba ndi kumwe n'abavyeyi bacu, inshuti, abagenzi. Turanezerwa gose kuko abavyeyi bacu ni kirumara baraduhanura tubigira ko byinshi. Nicaye ikintu ubwira abandi bana nabo batashobora kugenda muri Roy Mars wo bahanura iki nabo mu wundi mwaka? Tubahanura yuko boza barifatanya n'abavyeyi babo ku munsi mukuru nk'uyu ibihe byose. Murakoze.